woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Matayo ikigabane ca 26. Yesu arangije ayo majambo yose abwira abigishwa biwe ati: Murazi yuko iminsi 2 niyashira hazoba Pasika, kandi umwana w'umuntu azotangwa abambwe. Maze abaherezi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko bakoranira mu rugo rw'umuherezi mukuru yitwa Kayafa, baje inama yo guhenda Yesu ngo bamufate bamwice. Ariko bati: nitumufate mu minsi mikuru ntiyavyuka umugumuko mu bantu. Yesu ari Betaniya mu nzu kwa Simoni umunyamibembe, umugore aza kuri we afise ikebano ry'amavuta atamirana y'igiciro kinini cyane, ayamusuka ku mutwe ariko ararya. Ariko abigishwa babibonye baritonganya bati: mbega ubuhombe n'ubwiki, aya yoshoboye kugurwa byinshi bigahabwa aboro. Yesu avyumvise arababwira ati: Mubabarizi ko uwo mugore ankoreye igikorwa cyiza. Aboro muramana iminsi yose, ariko jeho ntituja kwamana iminsi yose. Igitumye asuka kwayo mavuta ku mubiri nukuntegurira guhambwa. Ndababwira ukuri, aho ubu butumwa bwiza buzovugwa hose mw'isi yose, n'ico wakoze naco kizovugwa kibicibutso ciwe. Maze umwe muri bamwe 12 yitwa Yuda Isikaryota aja ku baherezi bakuru arababaza ati: mwompera iki ntazomubaronkera? Bamugerera intete z'ifeza 30, ahera karondera uburyo bwo kumubaronkera. Ku munsi wo gutangurira ko kurya imitsima itambiwe, abigishwa baza kuri Yesu baramubaza bati: ugomba ko tugutegurira he aho uri buriri vya Pasika? Arabishura ati: nimuje mu gisagara kwa Ntuze, mumubarire ko umwigisha avuze ngo igihe ciwe kiregereje, agira sangirira ivya Pasika n'abigishwa biwi wawe. Abigishwa bagira nk'uko Yesu yababariye, bategura ivya Pasika. Bugorovye yicarana n'abigishwa biwe 12 ngo basangire. Bariko bararya, arababwira ati: ndababwira ukuri yuko umwe muri mwebwe agira ngurishe. Barababara cyane, batangura kumubaza umwe bati: ni jewe ga mugenzi? Arabishura ati: uwo duhuje amaboko mu gukoza mu mubehe ni wangurisha. Umwana w'umuntu agira agende nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu agurisha umwana w'umuntu azobona ibara. Uwo muntu ivyo mubereye byizi yaba atavutse. Yuda mugurisha aramubaza ati: ni jewe ga mwigisha? Nawe ati: ni wewe uvyivugiye. Bariko bararya, Yesu yakira umutsima, awuhezagira arawumanyagura, awuha abigishwa ati: nimwakire murye, ubu n'umubiri wanje. Yakira igikombe, agishimira Imana arakibaha ati: nimukinywere ko mwese, kuko ikaramaraso yanje y'isezerano aviriye benshi ngo baharigwe ivyaha. Ariko ndababwira yuko uhereye none ntazokongera kunywa kuri izi nzabibu, ugashitsa kuri wa munsi nzosangirira namwe umutobe wazo musha mu bwami bwa Data. Bahejeje kuririmba, barasohoka baja ku musozi wa Elayono. Maze Yesu arababwira ati: mwebwe mwese muri iri joro ivyanje bihava bibatsitaza, kuko handitswe ngo nzokubita umwungere, intama z'umukuku zisanzare. Ariko ninamara kuzugwa, nzobitangira imbere kuja Galilaya. Maze Petero aramwishura ati: ivyawe naho vyotsitaza bose, jeho ntaho bizonsitaza. Yesu aramubwira ati: ndakubwira ukuri yuko muri iri joro inkoko itarabika uhava unyihakana 3. Petero aramubwira ati: naho noba nkwiye gupfana nawe sinokwihakana. N'abigishwa bose bavuga batyo. Maze Yesu ashikana nabo ahantu hitwa Getsemane, abwira abigishwa biwe ati: bamuricaye hano, mbanze nje harya gusenga. Ajana Petero n'abana ba Zebedayo bompi, atangura kubabara no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati: umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica,
bamuragumye aha mubane maso nanje. Yunguruza imbere gatoya arubama arasenga ati, Data, asangwa byoshoboka, iki gikombe nikindengane, ariko ntibibuko jewe ngomba, yamara bibuko we ugomba. agaruka kubigishwa asanga basinziriye, abaza Petero ati, ubwo ntimurushe mubana amaso nanje n'isaha n'imwe, nimube maso musenge, ntimuje mu mosha mabi. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufise intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati, Data, asangwa bidashoboka yuko iki kindengana, kiretse ndakinywereyeko, nibibe nk'uko ugomba. Yongera kugaruka asanga basinziriye, kuko amaso yabo yararemerewe. Yongera kubasigaho aragenda asenga ubwa gatatu, avuga amajambo nk'amwe ya mbere, maze agaruka kubigishwa arababarira ati, nimwisinzirire noneho muruhuke, ehe igihe kirashitse, umwana w'umuntu ashizwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimuvyuke tugende, ehe uwungurishije ari hafi. Akivuga, Yuda umwe muri bamwe 12 araza azananye n'igitero cinshi, kizanye inkota n'amahiri, kivuye ku baherezi bakuru n'abashingantahe b'ubwo bwoko. Ariko uwumugura yari yabahaye ikimenyetso ati, wonje gusoma zoba ari we mumufate. Ako kanya Yuda ashikira Yesu aramubwira ati, Namahoro gamwigisha. maze aramusomagura. Yesu aramubarira ati, mugenzi wanje, ikikuzanye n'ugikore. buno baraza bashorera amaboko kuri Yesu baramufata. Maze umwe mu bari kumwe na Yesu atuma ukuboko asokora inkota yiwe, ayikubita umushumba w'umuherezi mukuru amuca ugutwi. Buno Yesu aramubarira ati, subiza inkota yawe ahayo, kuko ababanguye inkota bose bazokwicwa n'inkota. Ugira ngo sinoshobora kwinginga Data, nawe akandungikira ubunyene abamarayika barenga legiyoni 12. None ivyanditswe vyoshika bite, kariko bikwiye kuba. Uwo mwanya Yesu abaza ico gitero ati, mbega muje kumfata nk'umwambuzi, muzanye inkota n'amahiri? Ko nicara mu rusengero nigisha imisi yose ntimumfate. Ariko ibyo byose bibaye kugira ngo ivyanditswe n'abavugishwa n'Imana bishike. buno abigishwa bose baramuta barahunga. Abafashe Yesu bamujanye kwa Kayafa umuherezi mukuru, niho abahinga b'ivyanditswe n'abashingantahe bari bakoraniye. Ariko Petero amuja inyuma barengarenguka, gushitsa ku rugo rw'umuherezi mukuru, ashika imbere yicarana n'abagendanye ngo arabe amaherezo. Abaherezi bakuru n'abashingantahe b'amasentare bose baronderera Yesu ibirego vy'ibinyoma ngo babone ingene bomwica, ariko barabibura. Naho haje abigize ivyabona benshi. Ubuheruka haza babiri bati, uwo yagize ngo yoshobora gusambura urusengero rw'Imana akagubaka mu minsi 3. Umuherezi mukuru arahaguruka aramubaza ati, Ntaco wiregura, aba bakwagirije iki? ariko Yesu arihorera. Umuherezi mukuru aramubwira ati, Ndakurahiye Imana nzima, tubarire ko ari wewe Kristo umwana w'Imana. Yesu aramwishura ati, uravyivugiye, yamara ndababwira yuko uhereye ubu muzobona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ububasha, aje mu bicu vyo kwijuru. buno umuherezi mukuru yitabagurira ko impuzu ziwe ati, Ararogose. Turacaronderera iki vyabona? Ehe muri yumviye ingene arogose. Mubivuga kwiki? nabo baramwishura ko akwiye gupfa. Buno bamuvuma amate mu maso, bamukubita ibipfunsi, abandi baramubingura bati, yewe Kristo, tupfindura, ninda gukubise. Ariko Petero yari yicaye hanze mu rugo. Inshoreke iza ahari iti, nawe nyene mwari kumwe na Yesu umunyagalilaya. nawe abihakanira mu maso ya bose ati, Ico uvuze sindanakizi. yungururije mu bikingi vy'irembo, iyindi nshoreke iramubona ibarira barahiti. N'ubu nyene yari kumwe na Yesu umunyanazareti. Yongera kubihakana arahira ati, Uwo muntu sindanamuzi. hahise akanya abahagazeho baramwegera babwira Petero bati, Nivyukuri nawe uri uwo muri bo, itaye ko n'imvugo yawe iraguhinyuza. ubu natangura kurahira arisi bati, Uwo muntu sindanamuzi. uwo mwanya inkoko irabika. Petero yibuka ijambo Yesu yamubwiye ati, inkoko itarabika uja kunyihakana 3. arenga irembo araturika ararira.
ntabwo yazindutse cyangwa se ngo isinzire ni isaha yayo itarashika. Ubwizabigeze izakora igitangaza, ubwizabigeze izagufasha, ubwizabigeze n'ukuri izagutabara, ubwizabigeze izagufasha. Niba wibwira yuko yakwirengagije, ntabwo ariko biri, biragororotse. Niba wibwira yuko yakwirengagije, ntabwo ariko biri, biragororotse. Ntabwo yazindutse cyangwa se wisinzire, ni isaha yayo itarashika, 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 ni isaha yayo itarashika. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.